Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Mu gatondo ko kuri no munsi genekerezo ya gatatu munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yafata urugendo rumwerekeza mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dodoma aho itavye ibirori vyo kurahira kwa Mama Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Tanzania, akaba agiye gutwara iki gihugu mu kiringo c'imyaka 5. Benshi barazi kandi ko hagiye harabaho gufashanya kudasanzwe hagati y'umugambwe Chama cha Mapinduzi canke CCM ndetse n'umugambwe CNDD-FDD kuva bakiri mw'ishamba gushika bashitse ngaha mu gihugu. Mu gihugu c'u Burundi ibikorwa vyabo vyinshi vya politike bikama bikurikiranwa n'uwahora ari indongozi ico gihugu n'ubundi ca Tanzania riwe Jakaya Mrisho Kikwete. Benshi bariko ko mu kwezi kwa Ruheshi mwaka w'ibihumbi 2020 ariho Varisito Ndayishimiye yarahirira amabanga yo kurongora Burundi, mu gihe vyari bitegekanijwe ko arahirira ayo mabanga mu mezi abiri yari imbere no kuvuga mu kwezi kwa Myandagaro uwo mwaka nyene. Mu myamamazo Nkurunziza nk'uwari karasozera ikiringo ciwe ca gatatu yabanje kwiremeka ko ivyubahiro bidasanzwe vy'igihugu, aho yasa n'uwariye vyinshi agasigira udusigazwa Ndayishimiye. Nkurunziza ico gihe yarihaye ububasha hafi ya bwose bw'uburongozi bw'igihugu n'ubw'umugambwe, ategeka ko atanga ingo n'imwe ikomakomeye izokwigera ifatwa atabanje kuyigishwa kw'inama abariwe kandi avuga ijambo rya nyuma. Mu gushiramwo akunyu kahavuye kamubana kenshi gatuma umutima uhagarara, yari yiyise imboneza yamaho ivyatuma Ndayishimiye yisanga ari nk'igishosha imbere yiwe. Ntawo bideha Nkurunziza n'abayoboke biwe barerekanye ukwinuba Ndayishimiye mu kumufata nk'umwana muto imbere yabo, ariko we yari yizeye abagabo bamurungitse ngo aje imbere. Ivyo kwinubwa n'aba canke bariya ntiyarabinezwe. Amakuru yarageze mu batavuga rumwe na Nkurunziza ko Ndayishimiye adacana uwaka na Nkurunziza, nico gituma umuzo wa Ndayishimiye ngo wishimiwe cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusumba abo mu mugambwe wiwe. Mu butumwa bwo kwigamba Nkurunziza yarungikiye abo bagabo b'ibihangange barungitse Ndayishimiye yavuze ko akoresheje ivyuma birangurura amajwi ko agiye kuba umukuru w'igihugu wa mbere abisikanije mu mahoro no umusubiriye. Ubwo butumwa Nkurunziza yabwerekeje ku wari yamubwiye ko atazomara ikiringo ca gatatu. Ijambo ry'abagabo ryahavuye ritsinde rya Nkurunziza ca kiringo ngo ntaco yamaze. Nabo baciye barungika ubutumwa bwo kwivuga amazina bati Ndayishimiye abisikanije ku butegetsi n'ikiziga. Haravuze induru zavugira munsi y'urutara nka zimwe z'umugwayi w'amasamba bwika, aho abayoboke ba Nkurunziza biyamiriza ingingo y'abagabo yemerera Ndayishimiye kurahira imbere y'ikiringo categekanywa. Bo bakaba bavuga ko hari uwundi bipfuza ko aja muri ayo mabanga. Muri ico kiringo nkuje kumarira ca kiringo ca Nkurunziza atamaze, maze uwo muntu abari we ahereza ubutegetsi Ndayishimiye ryagenekerezo rigeze. Ni ibirori Ndayishimiye yasa n'utamba yirorera arahirira imbere bamuraba nk'imfizi zica. Igihugu ca Tanzania n'umugambwe wacu Chama cha Mapinduzi uri ku butegetsi ngo baranse gutererana uwo mwana bareze. Harungikwa uwahoze ari umukuru w'ico gihugu ari we Jakaya Mrisho Kikwete aza kw'izina ry'abatanzania gushigikira Burundi n'umukuru w'igihugu mushasha. Ico gihe nkuko bivugwa mu butumwa Jakaya Mrisho Kikwete yashikirije ico gihe yahaye Ndayishimiye imbere y'abarundi n'abanyamahanga bari bakoranye, yaramuremesheje ko atogira ubwoba kubwo abamuraba nabi. Amwibutsa ko kuva na kera mu bihe vy'urugamba abagabo bamutuma kuvuga ibikomeye, abo rero yashiriye ubutumwa bakamutuka bakamugotsa agahagarara bwuma kuko yaba yizeye abagabo bamurungitse. Ko rero nubundi abo bagabo basubiye kumutuma ntagire ubwoba bw'abamuvuma, ahubwo yibuka ijunja ry'abamutumye ko ari kumwe nabo atacaba. Ibihe nk'ivyo rero Ndayishimiye yaciyemwo
bishusha n'ivy'umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan na ya nshuti yo Kikwete n'umugambwe wabo Chama cha Mapinduzi nabo bariko baracamo uyu munsi. Kuri Ndayishimiye kuja kubashigikira wari umwenda bafitiye. Iruhande kandi y'ivy'umwenda Tanzania yamye ari kirumara ku Barundi kuva ku ntwaro za cami kuko mu nzira ziziguye n'abavukanyi na Karumwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambara Ntama yatanguje ingoma y'u Burundi yakomoka mu muryango waba mu burere bwa Tanzania. Sivyo gusa iyo myaka y'ubwami iyo hamaze kumenyekana umuganwa azosubirira umwami ku ngoma kenshi baje kumurerera mu bice vya Tanzania mu kumwigiza kure y'umwami akaba na se no kurondera amashamba akomeye yo kumwigishirizamwo ivy'urugamba n'ubutwari. Ko Uburundi rero atari zinga rero tukaba dukikujwe n'ababanyi gutaha urubanza rw'umubanyi ni vyiza kuri twebwe nayo ibivugirwa mu bene muryango tubirenza ku ruho rw'amazi n'ubundi nta wadutatse. Twebwe rero tugenderera girya basokuru ko iyo umugabo akumwereye ubwanwa nawe bukeye uze umwemere ubundi umumwere ubundi. Nkuko kandi Murano makuru tubandanya tubivuga reka tugaruke ku yindi nkuru iriko iravugwa yo mu gisata ca politike. Tugaruke ku mwaka w'ibihumbi 2015 temba harageze. Ico gitero ni cy'uruvyino rwamamaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe Abarundi bari bishize hamwe kugira biyamirize nkuru nziza ashaka kubagira abaja mu kwibohera ku butegetsi bw'igihugu cabo. Nta namwe kwisi imyerekano yonyene yigera yirukana ubutegetsi buba bwataye intumbero yo gutunganiriza abanyagihugu. Ni ngombwa rero habeho bamwe mu bari muri ubwo butegetsi babashigikiye icifuzo c'abanyagihugu. Mwibanga ntangire abo nibo batera intege abanyagihugu mu kubarindisha. Abo baba bari mu butegetsi rero hari gihe bakoresha umukenyuro gusekanisha urwego rw'umutekano no kuvuga igipolisi n'urwo kwivuna abansi ari rwo rw'igisirikare kugira bitera ubwo umukuru w'igihugu nabo bari kumwe bisaba ko bajana. Niho usanga kenshi rero igisirikare kiri ku ruhande rw'abanyagihugu igipolisi naco kigashusha n'igihanganye nabo. Bamwe bashaka gutembagaza ubutegetsi baburimwo baca batera ubwo bacana umukuru w'igihugu ko ibintu vyakomeye akuye gukinjura umutekano wo gutarabangamirwa cyane ko benshi baba basanzwe ari abantu bakomeye yizera. Kenshi rero abategura ivyo ntibigera baja habona barondera uwo baha ibendera akabari we aseruka byose bikamwitirirwa ariko nawe abazika atari we wenyene kanatsinda yemera kwiserura ari uko yabonye ko ari kumwe n'abagabo. Hari gihe imyerekano iba iyo gutanga gasopo gusa ku ndongozi mu kuzereka ko vyose bishoboka iyo hari ivyo umukuru w'igihugu ariko arasabwa nabo bari kumwe akavyanka kubera icubahiro amaze kwiyumvamwo. Na kirya gihe imyerekano icihagarara iyo hari ibintu umukuru w'igihugu yemeye. Abazi iyo vyahereye barazi neza ko imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza yari yateguwe n'abagabo bari biteguriye guhatiriza Nkurunziza akagondozwa akarekura igihugu n'umugambwe CNDD-FDD maze vyombi bigasubira guhinyanyugwa gushasha kugira Abarundi basubire baheme umwuka usukuye. Hariho rero bamwe mu banyepolitike bumvise ko umugambwe CNDD-FDD wagira uce usubirwamwo usubirana ishusho nziza wari ufise ugishika mu gihugu aho Abarundi bahurumbira aho kuhunga abanyepolitike rero baca basimbira hejuru ko Nkurunziza abwirizwa gutembagarana na CNDD-FDD. Ico gihe urugamba rwo kwikura mu buja bwa Nkurunziza rwaciye ruhindura ishusho kuko abari bateguye ibikorwa bikomeye vyo guhindura ibintu barabava mu mugambwe CNDD-FDD kandi begere Nkurunziza. Uvuze ko ushaka gutembagaza ubutegetsi n'umugambwe wabo mu gihe urwo rugamba rwari urw'Abarundi bishize hamwe hatarabwa imigambwe bavuyemwo bivuze ko abari bafise uruhara rukomeye muri iryo hinduka bari bahejeje kwigizwayo. Twibuke ko kuva muri kahise imigambwe yose yaciye ku butegetsi ifise impande z'imibembe bivuye ku burongozi bubi yagize ariko atawayihohosheje nubwo Abarundi bagenda barayiyonjororamwo ariko nubu iracadara. Bene gukumira abava muri CNDD-FDD bakavuga ko nabo inguvu bazifitiye zo gutembagaza Nkurunziza na CNDD-FDD yose maze bakazana intwaro yabo. Bamwe bihaya ko muri bo harimwo incabwenge zambaye zifise inshuti hirya no hino kwisi bazoronka ubufasha buvuye mu bice bitandukanye vy'isi naho batofashwa nabo muri CNDD-FDD.
erega bararondeye abo bamenera aho bamenera barabura, bamaze kubona vyanse niyo bahindura umukenyuro, bavuga ko hako basangira ikivi na Hussein Rajab bopfuma bagisangira na Nkurunziza. Nico gituma baciye basaba ibiganiro na Nkurunziza. Ibiganiro bari babatije ko ari Arusha kabiri. Nubundi Hussein Rajab nka kizigenza wa CNDD-FDD ngo yarabizi ko ivyo barimwo ari ugutumwanya, yagumye asemerera ababwira ko bariko basaba utariwe, ababwira ko batokanywa na kivya kibanza Nkurunziza ari yicayemwo, hama bibwire ko ari bafata ingingo y'ibiba n'ibitaba, baranka kumva. Bamwe bari bamaze no gusaba ko Nkurunziza niyemera bagatera imikono ku masezerano baca bazana inteko mpuzamakungu bise Maporbu ziza kubacungerera umutekano kurya vyakozwe igihe umwari CNDD-FDD wataha. Hari ababonye abari baserukiye Hussein Rajab muri izo nkinamico z'ibiganiro bibwira ko nawe yari yabitahuye, ahubwo nk'uwarezwe mu ndero y'abarundi ngo yanse kwereka amakungu ko yagaye twigoro yari karakora. Umugabo we ngo yarabona ko bariko baronderera umuhoro mu mbari no ku rusenge kandi bawufise mu kwaha. Igihe cyose yahamagaye abo bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza, birabereka inzira yoroshe yo guhindura ibintu, bamugwije n'ubusa. Bemeza ko bo bavyishobora atabufasha bwiwe bakeneye. Ntibatahuye ko Nkurunziza atari we kizigenza wa CNDD-FDD, ahubwo CNDD-FDD niyo yamwakiriye igowe, iramutabara imushikana harya isi yambona, kandi ari nayo ishoboye kuhamukura ubwayo atawundi yari gushikira Nkurunziza adaciye kuri CNDD-FDD. CNDD-FDD rero yari iri imbere yuko Nkurunziza ngayijamwo, kandi n'ubu iracariho nyuma yaho ayiviriyemwo. Uwo munsi uburongozi bw'igihugu mu bisata bikomeye buri mu minwe y'abantu baboneka nk'abahuha kurusha uko Nkurunziza yari amaze. Wogira ni ba bantu wo kubita umugere hasi rimwe bakaba bayakozemwo. Muti none bamwe bategura gutembagaza CNDD-FDD n'intwaro yayo bemeza ko bovyishoboza kuko bafise inshuti n'abagenzi benshi bakomeye ku isi barihe, ko ubutegetsi n'umugambwe CNDD-FDD bidakomeye bananiriwe he kubihindura. Kuririmba ngo temba temba ntibituma umusozi uca usenyuka, gutukana gutyoza kwikokomora ugacira ku isanamu y'uca nkuriya wankana bituma wikangura usanga yagiye. Hari abandi bikika inyuma y'ivyo bita amasengesho bakibwira ko bariko barasenga kugira Imana bakure ko abana bariya. Ngariko iyo Mana yirundi yari yabahaye amahirwe yo kubihindura, nuko uwo muco wayo wasanze imitima yabo yuzuye umwijima w'amacakubiri. Ngiyo rero Imana yagwaye amahirwe ukayapfisha ubusa kubw'ingeso mbi zawe, hakurikira ibihano vyayo kugira ngo igukuremwo ako gafyinyi. Bamwe mu Barundi baguye mu ruhendo rwabo banyepolitike bafata nk'indongozi zabo mu migambwe canke imigwi itandukanye barimwo, ubu barabonye ko za nguvu abo bigita abanyepolitike bavuga ko bafise zo gutembagaza ibinabiriya karimi. Abahoze bavumagura Nkurunziza ubu barahindukije iminwa abayatumbereza kuri Ndayishimiye nawe ntiyicaye harya kubwa biyita abanyamugambwe, kuko kubwabo ntibari kumuhitamwo kandi ntari harya kubera hari abamuhunza amajwi, ari harya kubwo bagabo bamuhisemo kugira ngo akore ivyo bamusaba. Ngivyo bamwe n'abandi bamwagiriza ko abicuramika ni igipimo abagabo bamutumye, bashaka kurabira ko bamwe bahora bavuga ko bari n'ivyo boshobora hari ico bokora mu kwikura muri izo ngorane, ariko atari ibiyago gusa vyo kumbuga ngurukana bumenyi ngo nta n'urushirwa kwica umubu. Baba abanyamugambwe uri ku butegetsi baba abatawurimwo bose barabana mu maso. Iyo rero Imana ishaka gukiza bayo ngo niyo ubwayo ihitamwo amaboko y'umushumba wayo icisha kurwo rukiza, so uca nkuri yahitamwo ubikora. Ngiye usanze rero Imana yatera iyo teka ryo gutabara abantu bayo, wewe utamwiyumvamwo uca wifata nka kurya ko kuvugwa n'umuganga udakunda, ariko ubuzima bwawe ari we wenyene ashoboye kuburokora. Ndayishimiye we ngarindiriye ko abamukurira bamubwira ko ageze ibisigaye ubuzima akaja kubandaniza mu bindi. Wamuzirikana kandi ko kuvyina ngo temba temba bidahinda umusozi.
ni byinshi rero biba biriko biravugwa mu gisata ca politike cyane cyane ku makuru aba ariko aravugwa hirya no hino nga mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi kandi tuzaja turagaruka ko uko bwije nuko bukeye. Amakuru yacu rero reka tube tuyasoreje ngaha. Ufyonde subscribe canke s'abonner butarafyona ko kugira ngo utoshicikanwa nadushikiriza. No Muza TV rero Imana ibahezagire bikorwa byanyu vya misose muriko murakora.